Imana Eric nkaba n'umuganga ndongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga. Nibyo nkuko mubivuze tugiye gukoresha inama yo guhimiriza mu rwego rw'intara ku gikorwa kizotangura igenekerezo rya 4 gushika igenekerezo rya 6 mu Kakaro. Ico gikorwa kiri mu rukurikirane rw'ibikorwa byatanguye aho habaye yihimiriza ku rwego rw'igihugu ubu tugeze ku rwego rw'intara kundwi hariwe amagara meza ku bavyeyi nibibondo. Ico gikorwa kikaba kiranguka misi yose kabiri mu mwaka kugira turabe yuko twoterera bimwe biboneka ku bijanye n'impfu canke n'abagwara canke bagasinzikazwa n'inzoka zo mu nda bakagwara canke bagahitanwa n'ingwara zivuye ku gufungura nabi. Uno munsi rero harimo n'ikindi gikorwa kijanye no guhimiriza cane gose kugira dushobore kwikingira cakiza coronavirus. Muri iyo ndwi rero nkuko twabivuze twabiciye hirya no hino nabo twari kumwe nuko ku bibanza byose twama dukoreramwo ico gikorwa n'ibindi bibanza byagiye biratorwa mu burere bw'ubuvuzi hazotangwa ibinini vya albendazole hakongera hagatangwa n'amama ya vitamine A. Rero uko bitunganije nuko dusaba yuko abavyeyi bose bafise abana n'abakenyezi bose dukana niyonka kuri iryo genekerezo ya 4 kugira dutangure kubaha ibyo twabategekanirije. Mwavuze muti hariho uburere bumwe bwatowe n'ubwo bwatowe mu bundi, mbega ubwo burere bwatowe n'ubuhe bwatowe hisunzwe iki? So kuvuga ngo n'uburere bwatowe nibibanza ahubwo biri mu burere vyatowe, nibibanza bimwe twita fix bita vyamaho. Aha rero n'amavuriro kuko abantu basanzwe bitura ayo mavuriro nibibanza basanzwe bazwi. Hakaba kandi n'amashure kuko igice kinini c'abana bari hagati y'imyaka 5 na 14 turasanga ku mashure, naho nyene nibibanza bisanzwe bizwi. Hamwe no n'ibindi bibanza byagiye biratorwa kuko abahaba batari hafi y'amavuriro kugira tubapfunyirize urugendo gutyo ibikorwa byategekanijwe bashobore kubironka batiriwe barafata ingendo zirezire, gutyo byahangira ubushikiranganje bwihaye bwa 90% tushobore kugishikako. Mbere mwumvise yuko abo twaye kumwe mu nama twe twavuze yuko iryo hangiro rya 95 turirenga tugashika 100%, aho dusaba yuko atamwana n'umwe ari mu bazoronka ibyategekanijwe asigara inyuma, co kimwe ko atamukenyezi n'umwe afise imbanyi kuva ku mezi 3 n'ayarenga azosigara inyuma ataronse ibyategekanijwe. Mbega nikihe muriko murakora kugira ngo muhimirize gusumba, kuko urabona yuko hari abantu kenshi usanga biteje tunyoni ntibitabira urwo rucanco? Nikihe muba muriko murakora kugira ngo aho ahashoboka hose hashobore gushika iryo tangazo hanyuma nabo bitabe urwo rucanco? Ego icambere rero twakoze ni ikinyene cy'uno munsi mwakibonye cyo guhimiriza abo bose bafise ijwi rishika kure mu ntara y'iwacu ya Muyinga. Aha twari kumwe n'abajejwe amashengero, twari kumwe nabo mu ntwaro, twari kumwe nabo muri bya bigo by'ingo n'imiryango, twari kumwe n'abari mu mashira hamwe ataho yegamiye na cyane cyane za Rouge za BF mwababonye, twari kumwe kandi namwebwe nyene abamenyesha makuru. Abo bose n'abantu bashobora gushikana rino tangazo kure hashoboka. Hanyuma ikindi tuzokora nuko ejo aho bukera tuzoca tugira no mahimiriza mu makomine, aho nyene hazoba hariho imice itandukanye igize ubuzima bw'igihugu bashobora nabo nyene gushikana ijwi gushika ku mwene gihugu wo hasi. Tugasaba rero yuko uwo wese yumva rino tangazo ko natwe aca tubera umuserukizi kuri uwo wese ashikiriye, ntikibe igikorwa c'abaje muri no nama gusa, ahubwo kibe igikorwa c'umwe wese kugira abenegihugu bose bumve ibitegekanijwe kandi bumve yuko biriko birakorwa ku neza y'abenegihugu.
ndabahingurukiye murakoze namwe.